Ingorane yo kubura amaraso ngo ni kimwe mu bihitana ubuzima bw'abakenyezi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiro bikaba bimwe mu bishyikirizwa na Irene Ndabagiye aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu Pathenda ku rwego rw'igihugu. Hari mu gihe bariko bahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi bongera begeranya amaraso kugira ngo azofashishwe abayakeneye. Reka tumwumvirize. Twashimye kwifatanya n'abandi bantu ku isi kugira ngo urindwe hari umukenyezi dushobore gushikiriza intererano yacu nk'icoshobora gukorerwako cyane muri iyi myaka kugira tugabanye impfu z'abavyeyi. Rero uyu munsi wari umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu ngaha muri Pathfinder. Igituma twatoye ico gikorwa ubwa mbere nuko Pathfinder biri mu vyo ikora ku isi mu bihugu byose turi mu bihugu 20 ku isi. Amagara y'umukenyezi ari muri bimwe dukora muri ivyo bihugu. Rero ico twabonye rero muri ico gisata twabonye yuko haba impfu nyinshi z'abavyeyi cyane cyane bijanye n'ivyo kwibaruka, kandi vyagaragaye yuko kenshi biba bivuye ku kubura amaraso iyo bahejeje kwibaruka canke ari ikindi cabaye mu bihe byo kwibaruka. Twari dusanzwe tubikorana n'ubushanganiro bw'amagara y'abantu, dusanzwe dukorana mugabo twashimye ko uyu munsi tubivuga kuko bwa mbere biri mu murongo w'iwacu, hanyuma bwa kabiri ko ari ico twabonye mu byo dukora cagaragaye yuko hari ubuzima bw'abavyeyi tubura kubera kubura amaraso. Ubwa mbere twashatse yuko kaba kanya kuguhamagara abantu gutanga amaraso, ko gutanga amaraso ubukirira ubuzima bw'umuntu. Bashobora kuba hariho abatabizi uyu munsi, twashimye ko muri iyi ndwi kuba kanya ko kubishikiriza abantu kugira ngo bumve yuko gutanga amaraso ubukiza ubuzima bw'umuntu. Kugira ntitubivuge gusa, twaciye dufata akanya ko guhamagara abo dukorana mwebwe mwese kugira ngo dutange amaraso bwa mbere, hanyuma n'abantu bose bumve gutanga amaraso ubukiza ubuzima bw'umuntu. Ico ni cambere. Hama ica kabiri twashatse ni kubivuga, guhimiriza abantu gutanga amaraso, ariko kandi ni kwishura iki kibazo dufise ngaha iwacu. Ngira ngo ibiharuro mu biravye vy'igihugu iyo bisohotse bariko baravuga ibituma bikuru bikuru umukenyezi bitwaruza gumukenyezi kubura amaraso birimo. Vyatumye rero tuvuga duti tugishimikire ko twe natwe uyu munsi. Vyatumye kandi twemvera duti nitwoguma uko twahora kera, tubivuge mu yandi majambo, tuvuge n'ubundi buryo twobikora. Nico tuma twazanye ngo burya buhinga bwa none bushasha bwotuma ubwa mbere urwego rw'igihugu rushobora kumenya amaraso ari mu gihugu, agabanutse rukabimenya, rugaca rutabaza, rugaca rubwira abatanga bose muhaguruke, amaraso dufise abavyeyi bashaka kumererwa nabi. Bizotuma rero kaya kantu twatanze gafasha kumenya amaraso agabanutse, agacaba amarete hakiri kare. Hanyuma ikindi ni navyo nyene bijanye muvyo twabonye mu kazi dukora, nuko haraba kubera ubuhinga buke, hari igihe inyishu iteba kuboneka iyo umukenyezi akeneye amaraso. Aha ngeraje kwinjira uko bigenda ni hamwe buriko umukenyezi aba ari nko kuri table d'opération bariko baramukora, hanyuma ntabuze ingene operation igenda gusanga arakeneye amaraso muri ako kanya ntayahari, kandi umuntu ari muri ameze gutyo ntashaka kumushira muri ambulance ngo murungike. Ico tumijya application twasavye yuko izoba ari yugutabaza abegereye aho hantu kugira ngo abari bo baca baza gutabara umuntu bamusanga aho yarari. Rero nico catumye rero dutora ivyo bintu bitatu umunsi, ibintu bibiri umunsi, kwegeranya amaraso, guhamagara abantu gutanga amaraso, n'ukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo ubutabazi buze n'ingoga gutabara umuntu akeneye amaraso. Ubuhinga nyene ujejwe ubuhinga mu process yerekanye amakenga ko ubuhinga yiteguye ko bushobora gushika cose nariteguye bihagije. Bavuze kandi yuko si kuvuga ko mugenda kubohereza abaganga, ariko ndabisaba yuko hari inyigisho nyinshi yose nariteguye
Ego twarabyiteguriye kuko twiyemeje ngaha navuze turavuga yuko muri Pathfinder dushira imbere innovation, inyishu zirashe zitanga zishikira n'ingorane ingorane zikayikura mu nzira, isanzwe ariyo ntumbero yacu ya misi yose. Rero ico caratekanijwe, twariyumviriye kijya nka innovation twotanga mu gihugu, hanyuma kandi twatekanije n'uburyo bwacu. Ntibinagoye cyane burya nuko ngira ngo ubuhinga nyene buba utaba wabutegereye neza, ubwo bya application turayifise bwa mbere hoho mu application dukoresha. Nukuvuga hadasigaye kwigisha abantu gukereyamo konti. Ukereyemo konti uba urose uburenganzira bwo kwinjiramwo, ugatabaza, ukandika nk'ubutumwa kandi ugatabagwa. Iyo application turayifise ni wacu, hazaye ko tuyishikiriza bariya tukabigisha ingene ikora. Si ibintu birebire na gatoyi, nukuvuga ko mu mezi 3 dushobora kuba twabishikanye mu gihugu cyose. Amasantre yegeranya amaraso yose akajamwo, ibitaro bitari bike nisindamenya neza ibitaro byojamwo muri application byose bikajamwo ku buryo bishobora kwandika bigatabaza kandi bigatabagwa. Nawe Isaac Minani, umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cegeranya amaraso CNTS, arashima kandi agakenguruka kuko ngo hari n'ubuhinga bushasha bugiye gukoreshwa kugira ngo amaraso aze aratangwa ku gihe. Ubuhinga nabwo ngo bakazobwifashisha bakoresheje amatelefone canke imashini mudasobwa. Gusaba abantu bagatanga amaraso, hanyuma namwe mukadufasha guhimiriza kugira abantu byose bavyumve yuko ugutanga amaraso uba urokoye ubuzima bw'umuntu. Nuguhamiriza, mukadufasha guhimiriza, webwe mufise amajwi ashika kure, mukadufasha mukaza murababwira bagasimba gutanga amaraso kugira amaraso umwanya wose twame tuyafise akwiye, igihe badusabiye dushobore kubitaba. Burya babitweretse namwe mwabibonye, ubwa mbere na mbere hoho bituma dukurikirana ku munota amaraso aba ari iyo abwiza gutangirwa, bimwe bita mu Gifaransa stock. Gukurikirana stock ukugene iriko irakoreshwa, hanyuma nkuko mwabibonye hashitse ahantu ku rugero bigabanuka, umuntu agacaronka n'ubutumwa message ati amaraso aragabanutse, kuko ubwo butumwa uramutse uburonse ucushiramwe ingufu mu kurondera ayandi kugira stock yame ikwiye. Urumva rero ubwo buhinga buramutse bugiye mu ngiro buzofasha kinini cyane gose. Nico gituma tugira Imana bavyiyemeje, bamwumvise yuko byari byanteye amakenga nibadanka inkombere nk'ibizoja mu ngiro, umugabo bavyiyemeje yuko ngo ubuhinga bukwiye buriho, amafaranga akwiye ariho, byose biriho, ahubwo mudufashe gukurikirana, biramutse bigiye mu ngiro bizohindura kinini cyane gose. Nawe Maître Fabiano Bimenyimana aserukira ishyirahamwe Apadeco, iryo rero mbere rikaba ari rimwe mu yafashije kwegeranya amaraso, asaba abanyagihugu kwijukira gutanga amaraso kuko ngo utanze amaraso abatanze ubuzima. Mu bigo n'ibindi kugira ngo bashobore kwitaba igikorwa cyo gutanga amaraso bakaza atakagobe, bakaza ku bushake bwabo kandi babikunze. Uburaho tugeze twavuga yuko nindi ntambwe, kuko ubwa mbere twaba tubikora twenyene, uko igikorwa byagikunde kirakenera uburyo bw'amafaranga, kirakenera uburyo bw'abantu twita ressources humaines, hagakenera na ressources financières, hagakenera kandi na navuga ko les techniciens CNTS barahari, ressources humaines yaba Apadeco Adis nandi mashirahamwe yose asanzwe akora mu gikorwa barabikora mu gutanga inyigisho mu mashirahamwe ubwa mbere mashirahamwe yacu, tukaja no mu hanze mu bene igihugu kugira ngo dufashe mu kumenyesha akamaro ko gutanga amaraso, akamaro ko kwijukira gutanga amaraso kugira ngo turokore abantu muri rusangi. Ariko ko muri kuno kwezi turi mu kwezi kwahariwe umunsi mukuru w'abakenyezi, kabijya ku bakenyezi mu ntumbero kugira ngo twifadikanye na Pathfinder kuno munsi kugira ngo duhamagare abanywanyi bacu, duhamagare abagenzi bishamwe Apadeco kugira ngo baze dufashanye kwegeranya amaraso ashobora kurokora abakenyezi bashobora kuyakenera mu gihe bari kwa muganga, bashobora kuyakenera mu gihe bagiye kwibaruka, bashobora kuyakenera bagize isanganya ryo yose mwibarabara aho bikenewe hose. Mbere yuko dusozera amakuru, reka ndabareke mwumvirize uburyo bushasha bugiye gukoreshwa mu gutanga amaraso.
Muyinga hariho amaposhe de 102 manutse nkabona muri CNTS Bururi amaposhe ahari aya madoni nuko murabona si madoni réel na madoni de simulation twagize juste kugira ngo umuntu ashobore kugira unité y'ibintu byo gukora hanyuma umuntu arashobora kwihari ahantu bakavuga ati stop igeze ahantu ifo yuko haca abantu kugira ababijeje bagaragaze kurondera ukuntu bakorekta amaraso tuvuge ngo kuje muri application ni HSE y'ijana tuvuge ngo kugize de stockage babona ngeze ngaho ijana manutse buno nyene haca haza alert ikija kuri SMS ica alert ibari iraho muri system ikaca irungikira no kuri SMS hanyuma iyindi functionality ifise nuko nk'umuntu nk'uma hospital bose abazoba bakeneye kuyikoresha urumva barakria code hama hospital yose ikazi kinjira muri application hama hakenewe amaraso arashobora kuca yinjiramo akaja ngaho kuri alert akaca yandika message par exemple kanabe exemple ndashobora gushiramo hospital nka Calais kandi ko ndavuga yuko ari nk'umuvyeyi ariko aribaruka yabuze amaraso bibona abegere barashobora kubona ibyo nashizemo ndarundika alert rero kubera na configure yuko message zizi wanje kuba birasaba yuko ngira configuration maremare mugabo igihe bizoba bikenewe umuntu wese abantu bakeneye kuronka alert bashobora kuzironka nkuko ndarose SMS urabona handitse Hôpital de Muyinga femme entrée d'accoucher cyenda ko SMS hama umuntu wese ashaka afise arashobora kwinjira muri system kandi akabona amari yatahari urabona tous ces sont des alertes na genda rundika